Wagwan people, muri mwake kazina banyitwa Diodone ND. Muri mwakeye muraho murakomeye, cyenda komeye ndashima. Kimba uri mushasha kuri iyi channel ntubagire kugira subscribe, like, comment. Utari mushasha naho welcome back, karibu tena kukanika video. Ntubagire kugira like, comment kandi mkarukikira bagenzi banyu kugira nabo nyene bakabone na hato bari iyi video kubera na madaso iyi video kila miss. Rero byofasha mukagize like, bigafasha mukarukiki wundi muntu kugira akabone iyi channel ikure. Ishasha biriko biraza kila miss, mwitege vyiza gusa. Nayo no munsi mvuge ku kintu kijanye abona abantu meye baza kwa Kigali babona ndiko ndakora ibintu bifise igiciro. Rero munsi ngomba mvuge ku bintu bijanye n'ubwigenge. Sinkuvuga ngo ubwigenge bumeze gute. Ubwigenge bwo kuvuga ngo ati burya kwikunda si bibi, kubera burya utikunze biragoye no gukunda uwundi muntu. Cyane ivuga ngo turi umuntu afasha abandi aho umuntu akorera uwundi muntu. Ubuzima bwawe butameze neza ntushobora gukorera uwundi muntu. Utikunze ntushobora gukunda uwundi muntu. Utafise icuronka ntushobora gufasha n'uwundi muntu. Urumva kwigenga ukamenya icuri cyo mu buzima, ugakurikira icuri cyo mu buzima. Ndabonye play number uya ni kufungisha, ugasanga baciye banciramo naho ndarindikiye ndahibagira. Ugasanga nta kwitahura kwiwawe ufise. Rero twese n'ibintu twiga kugira tumenye neza ukwitahura carico. Uje umuntu arashobora kwitahura mu gani ugasanga n'ubundi gushika ku bintu agomba gushika ko biramugora. Rero bikwiye ko witahura kandi ugende mu nzira nyakuri, mu nzira zifise akamaro mu buzima bwawe, mu bwigenge bwawe, nkuko bavuga ngo ati kijigenza, kugira iyo uzogere uzohagere neza. Burya guca wanka abandi bantu ngo abagenzi bawe ngo ibiki n'ibiki. Oya, kwigenge ni kuvuga ngo turitahura icuri ico wewe kugira ukwirikire inzira nyakuri ugere y'ubuzima bwawe ugomba kubushica. Burya hari akajambo bavuga ngo ati umera nk'abantu mugendana. Urumva uri mu bijuju bitanu nawe uburi ikijuju ca gatandatu, uri mu bantu bafise ubwenge batanu nawe ufise ubwenge ukagira uwa gatandatu. Urumva mu buzima ni kumenya ingene ugenda, kubera utamenye ingene ugenda ni hamwe uzokwisanga mu bintu na utazi ingene wavyisanzemo. Ugasanga uriko urazimira udafise n'inzira yo gukurikirana kubera ntiwitahuye, ntumenye inzira ugomba gufata. Ari ibintu umuntu wari wese akwiye kumenya. Rero n'abagenzi mugendana, n'ahantu uteramira, n'ibintu wewe nyene ukunda birashobora gucisha mu nzira zikubuza iterambere ryawe kandi zikubuza umunezero mu buzima bwawe. Rero ukwiye kumenya ikintu hakiri kare ukagitahura ukagikwirikiriza, kubera ubesheho bwawe nanje ngo ubesheho ingene ubaho ino munsi nikone ejo hazohinduka. Rero iterambere ryawe urihindura mwaka kanya ka none, nturindira ngo ejo, kubera ejo ivyo wakoze byari vyino munsi. Sinzi kuri kurantahura. Kimba uri umuntu ufise indoto zo gushika kure, izo ndoto ntuzozushikako ugumye gusurota atana kimwe uri kurashira mu ngingo. Rero urota ushira ikintu mu ngingo, ahandi ho hamwe nyene uzosazira urota fuma ati ndari mfise izi ndoto kandi wari ufise n'ubushobozi na opportunity zo kubishikako, mugano ugasanga ntiwakoze na kimwe. Aba nk'aka kayira amazu mu bihugu vyino nta bantu usanga bari hanze,
kandi usanga hari abazehe mugani nta bantu b'abajene abana bose usanga bibereye mu nzu bariko barakina amagame urumva ntibaje hanze nyene ngo basame n'akayaga ni ibintu nyene usanga biteye ubwoba me ayo mu bihugu nyene vy'iwacu nta bantu uzosanga bibereye hanze urumva ku murango ku mugoroba usanga bibereye hanze nanje ivyo bintu ndabikunda cane kubera urashobora kuba ufise n'abagenzi mukazungura haheze n'amezi haheze imyaka umva naho muvugana ku masimu sico kimwe naho muhura n'umuntu mukayaga mubonana kungurana ubwenge kubera hajya ufise umugenzi birafasha umuntu cyane kubera mufise indoto zimwe mufise inzira zimwe muri ko muracamo mu buzima ashobora gufashanya gakora ibintu mukiyumvira ikintu mwokora usanga imvukiro y'ikintu gishasha kizobateza imbere mwese nihone kivuye mu ruyago rwanyu rero ni vyiza kuba ufise abagenzi mukaza muraganira nyene iterambere ryanyu kubera nihone ibintu vyinshi biva kwinosi abantu benshi ngene bagiye barakora ibintu nyene ni kuza baraganira n'abagenzi nkino mu bihugu vyo hanze benshi abantu batera imbere usanga bafise ama business n'abantu b'abagenzi naho badasohoka mugani baramenya yuko baza barahura umwanya n'umwanya bakayaga cane rero ufise umugenzi muhuza neza mukaba mufise intumbero imwe birafasha cane nawe yaba ufise abagenzi ukaba ufise indoto ashobora kumubwira nyuma mukaraba ngene mwobigenza ugahindura ubuzima urabona ahandi hehe aka video ntugafate nk'aka vlog kubera twariko turatembera tuyaga nkuko uri kumwe n'umugenzi wawe muriko muratwaza mukagenda murayaga ego ka video kageze ngaha ubwigenge cyo wokuramo gusa ni kumenya yuko ubwigenge ndi kintu ciza kwikunda si uvuga ngo tunguca wanka abandi ahubwo ni kwitahura kuri wewe kamenya ngene wo kwitwararika mu nzira nziza ugatera imbere mu buzima bwawe n'ingene woshobora gukoresha abagenzi gukoresha bwo mukaja hamwe n'abagenzi ugatera imbere numva n'ibintu byiza cyane rero ntibibagire ukarungikira abagenzi babo kugira nabo nyene bakabone niyo kagera ku bantu 10 baza kugakunda aka video nzogarukana n'akandi bishasha kila minsi ntibagire kugira subscribe comment like share tuzosubira kubona niyo twabonana. Peace.